Ikigo yapi gifadikanije n'ishirahamwe CDE batunganije uruganda kuri no kabiri ntwarante umwaka wa 2021 kubasekira amakaminuza hamwe n'abamenyesha makuru mu ntumbero yo gusigura uko ishirahamwe Tony Elmer rikora mu gufasha urwaruka mu migambi yo kwiteza imbere. Desire Musharitsi arongoye ikigo yapi aramenyesha ingene iryo shirahamwe Tony Elmer rifasha urwaruka. Iyi fondation ya Tony Elmer irafasha urwaruka rw'abanyafrika kugira ngo bashobore kwitunganiriza imigambi yabo, kandi si ivyo gusa barashobora no kubafasha kugira ngo baronke umutahe w'ibanze. Baratanga amahera angana n'ibihumbi 5 by'amadolari. Murumva ko ubishize mu marundi ari amahera arenga hafi miliyoni 10 z'amarundi. Uwo mutahe murumva ko ukwiye kugira ngo urwaruka rushobore gutanguza imigambi yabo. Turetse n'ivyo, ico dukeneye cyane cyane murumva yuko akorera mu bihugu muri Afrika yose, bose ntiboronka ayo mahera. Mugabo murumva ko ari umugambi munini yo gushobora kwitunganiriza umugambi biciye mu kwigisha ukungene batunganya imigambi muri iryo shirahamwe. Nico gituma rero twahamagaye mwebwe musanzwe mujenje gushikana inkuru kure, cyane cyane mwebwe wabamenyesha makuru nabo n'ugwaruka rusanzwe ari inkerebusi rushobora nago nyene gufasha kugira ngo urundi gwaruka rumenye ishira hamwe kugira ngo bashobore gukoresha ubuhinga bwa none nabo bashobore kumenya ingene batunganya imigambi yabo. Ni muri iyo ntumbere rero twabikoze kugira ngo dufashe natwe mu mugambi nyene icubahiro umukuru w'igihugu yatanguje kugira ngo urwaruka rwacu rushobore kwikorera imigambi nturi bari ubwo gusaba akazi aba cyane cyane ahubwo uwo gutanga akazi. Bamwe mu bafashijwe n'iryo shirahamwe barashima intambwe bageze ko eka nabahuye n'ibibazo basigura uko bagiye barabivamo mu ntumbero yo kubandanya uwo mugambi. Tumaze guha akazi no vuga abantu babiri, umushoferi, kuko iyo turi muri tourisme tuhadukeneye imodoka zitujana tukavukura mu kibanza kimwe tujana handi. Umushoferi ni wiwacu. Hanyuma kugira ngo ivyo dukora bishobore gushika kure menyekane nuko ducrea no vuga de contenu zatiha abantu kandi zivuga neza ikibanza tuba twagiyemo. Turafise rero ujejwe communication ishajejwe no alimenta ama page yacu ku mahezo sociaux kugira ngo abantu baje gusoma contenu yacu babone bati aba bantu dukeneye kubakurikira. Haruhande yaho turafise umustagiaire umwe ariko arakurikirana ibije nuko mu guide touristique. Hanyuma twifuza ko tworonka n'abandi, ariko intumbero yacu kwari uko uyu mwaka bari guhera niburi biduhaye akazi abantu bashika batandatu. Ndavye le monde médiatique burundais nta journal iriho igira d'une façon exclusive i promotinga les projets de jeunes entrepreneurs. Bivuga nti jewe reka ngerageze iyo projet nkiri ikinyamakuru citwa Entrepreneurs Voice. Hanyuma nca iyo projet ndayisubmitinga, maze kwisubmitinga barayemeye, hamba bampa information ijanye n'ibijanye na media entertainment. Hanyuma iyo projet nimaze kuba créer naciye shinga ico kinyamakuru. Hamba ndavuga nti jewe nzoza kubera ko nsanzwe mfise ikindi kinyamakuru nkorera, reka je sinzobe umuntu uzeyo mu directeur w'ico kinyamakuru nangaje ubundi. Cyanangaja passionné ari muri ABP yitwa Daniel Mwese Muramuzi n'abajournaliste babiri iso areva. Hanyuma ndafise n'ibiro nkorera kuba yuko ni biro iri equipe twigisha informatique, twagira ibintu bijanye na design. Hanyuma iyo nayo nyene nkugenda muri Galerie Librairie Saint Paul biro numero 4 minjireyo baza gusanga abantu bako barigisha informatique n'abanyeshuri bariko bariga. Niho byose ni byiza by'iyo site capital na Ronse. Iyi covid nkanje ndi muri business y'amasabune yarantuye hasi, yarantembagaje. Ati gute narose seed funding nchanja mu sabune ndakora ubwo nyene covid ngo pa leta ibiciro pa
bacavuga yuko uzohabwa rya 50% ni savonoro yonyene kubera niyo iri kirakora isabune nigizwe kiri kirakora isabune naho twebwe abantu bato bato bagura iwacu ntashobora kuza kugura isabune ya 200 hariho iyaje ya 150 twaciye dutembagara hasi koze innovation abantu benshi bayise innovation y'igisazi parce que hariho abajene benshi ndanabibabwiye baratembagara parce que ni wiyumvira yuko ari isabune yo kugwa mu muceri isabune yo kugwa mu kirayi isabune yo kugwa muri concombre ni karoti on savait ça hanze mu Bufaransa kandi zava mu Bufaransa bakaza abantu bakazigura 15000 agasabune kavuye hano naco gituma uzosanga nta mwana w'umuvyaye uzosanga agwaye ivyo bigwara byo kurukoba ibifaranga ni parce que yoga savon naturel ivuye mu Bufaransa je naciye mvuga ati none ko jewe nize ibintu byinshi muri Tony Elmeru Foundation bakambwira cyane muri entrepreneuria ko utegeza kwinjira innovation mu byo uri kurakora byose naciye niyumvira nkora iki nkaraba ati il faut être porteur de la solution muri communauté. Mwomenya ko gushika ubu urwaruka rwo mu Burundi rumaze kuronswa imfashanyo n'iryo shirahamwe Tony Elmeru rushika ku 59 umwe wese akaba aronswa amafaranga ashika 5000 by'amadolari y'abanyamerika.